Ikibazo co kutaronsa umwavu kandi wararishwe kiri mu ntara yose ya Muyinga. Umwavu abarimyi bo mu makomine atandukanye yo muri iyo ntara nyene bemeza ko barishe mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu, ariko bikaba bigeze ubu batarawuronka nk'uko bishikirizwa n'isoko ryacu. Umwanya w'ubuteramwongo uriko uraturengana, amasive yagumye ngaho agaragara, ata na kimwe turashirayo, turindiriye ko iyo fumbire yohava iboneka. Iyo tugize ngo turabajije batubwira ko ikiri mu madepo nyene itarashika mu madepo dusanzwe tuyitorerako. Icongeye kw'izo tike zizotakaza agaciro itariki 30 z'uku kwezi k'umunani. Murabona ko hasigaye imisi mike cane zitakaza agaciro, tuguma twibaza ko tuzohava duhomba amafaranga yacu. Hambavu yuko abo barimyi babona ko umwanya wo kurima mu mwonga uriko urabajana, bavuga ko banafise amakenga ko amatike barihiyeko agiye guta agaciro bigatuma bahomba. Umwanya w'ubuteramwongo uriko uraturengana, amasive yagumye ngaho agaragara, ata na kimwe turashirayo, turindiriye ko iyo fumbire yohava iboneka. Iyo tugize ngo turabajije batubwira ko ikiri mu madepo nyene itarashika mu madepo dusanzwe tuyitorerako. Icongeye kw'izo tike zizotakaza agaciro itariki 30 z'uku kwezi k'umunani. Murabona ko hasigaye imisi mike cane zitakaza agaciro, tuguma twibaza ko tuzohava duhomba amafaranga yacu. Abo barimyi basaba bashimitse abarongoye uburimyi mu ntara ya Muyinga ko botorera inyishu ico kibazo mu maguru masha. Twahamagaye Sendege ya Roger, umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga, ariko ntaco yashimye kubivugako.